Kuva kw'igenekerezo rya 17 gushika ku rya 20 Ntwarante no mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yaragendeye abenegihugu mu mazone amwe mu ntara za Cankuzo na Ruyigi. Aya mazone nayo ni Ndemeka muri komine Gisuru, Kabanga muri komine Kinyinya, Nyabitsinda muri komine Nyabitsinda, Bisinde muri komine Ruyigi, Gisagara muri komine Gisagara, Mugera muri komine Mishiha, Cendajuru muri komine Cendajuru, Kigamba muri komine Kigamba na Cankuzo muri komine Cankuzo. Muri ayo mazone yose akaba yaganiriye n'abenegihugu ibijanye n'iterambere no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Mw'ijambo yashikirije muri ayo mazone yose, Nyakwubahwa NDIKURIYO yarakengurutse ingene igihugu gitekanye, ashasaba abenegihugu kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano. Yarakengurukiye abajeje umutekano kugene bubahiriza agateka kazina muntu mu gihe baba ariko baragwanya umwansi. Yarongeye aragabisha inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano, acakebura abanyepolitike bamwe bahenda bene gihugu bakabemera ibitaja ntibize bariko bararondera amajwi. Murumva rero ntawe reka gushima, reka dushime yuko ibyo twaganiriye mu 2015 bijanye no kubungabunga umutekano, ubu gihugu gitekanye 100% muri ku mupaka ngaha ahegere Tanzania. Marumvise muri Bujumbura abantu begegeranije ngo baze barahungabanya umutekano mu bene gihugu. Cyo duhamagara abantu iyo hageze amatora reka abanyagihugu bitorera amahoro n'umutekano. Ntihagire ubyitwaza, ntihagire ubije inyuma ngo reka ngo duhungabanye. Ntibishoboka ubu inyabune igizwe n'abene gihugu, igizwe n'abajeje intwaro, abajeje ubutungane n'abajeje umutekano. Aho ntushobora gutera intambwe ndababwije ukuri. Ikintu kibi ndababwije ukuri. Mu bene gihugu ukavuga uti kora ico urundongozi uburi umurozi. Kandi abo bantu bose muteza kubakurikirana mukabamenya umuntu yigisha ico kintu. Umurozi nawe numwicanyi nawe ni inkozi y'ikibi. Tumenya politiki ico nikiza muri politiki. Mu bijanye na politike, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yavuze ko inyuma y'ivyabaye mu mwaka wa 2015 indongozi z'igihugu zagize ingendo mu makungu kugira ngo babeshuze ibinyoma vyashikirizwa ku Burundi. Yamenyesheje kandi ko habaye ibiganiro vyahuje abarundi vyatumye havuka ibwirizwa nshingiro rishingiye ku vyiyumviro vy'abenegihugu. Mu by'iterambere naho yamenyesheje ko imigambi y'iterambere itandukanye iri kirarangurwa. Uretse yuko ikinyoma cyakwiyisi babeshera Burundi babuvuga nabi. Twarwanye intambara nyinshi. Hose twaragiye turagwana intambara yo kwirukana ikinyoma. Burya ikinyoma kiraje kwirukana. Utwara ukuri. Utwara ukuri ikinyoma ubona gitangwe gukusha kirokira. Twagutwaye hose rero kwisi. Ega ntibyatwaye umwanya munini. Kuva mu 2017 twari tugeze ku rwego atamuntu agihangara Burundi mu nama zose. None rero byose turabishoboye mugabo tugomba kuza kubirondera ku bandi. N'ibwizo shingiro rero twahanahana ivyiyumviro ngaho. Ababideje barabarundi, abafata ijegeranyo b'abarundi, bigatangwa na Burundi bose, abamoso, ababo, abaragane, abahariya hose mu kirimiro, abantu bose bakagira za ntara za kera, bagatanga ivyiyumviro, mugabo bakatandika ca ciyumviro, kuko twagize ibwizo shingiro ryiza cyane, cyo turarihinyanyura, turaryemeza mu mwaka 2018. Cyari ibwizo shingiro ry'igihugu atamuzungu numwe yagiyemo. Iterambere rusangi sawa. Kandi vraiment uravye amafaranga leta ishiramwo mu muyaga nkuba ariko rubaka ingomero, Jiji Murembwe, Ruzibazi, Mpanda, Kabuseze, Rusumo yaraheze, baguma tangure Rusizi ya gatatu. Ejo umuyaga nkuba uzokwiye mu gihugu. Amabarabara azobakwiye mu gihugu. Ngatse tuvuga tuti ivyo ni rusangi amashuri uboho mu Burundi bwose nakiye mu ntara zose nta mwana numwe afite imyaka 7 ataronko yiga. Ibi twene tubibona kubera ari vy'iwacu. Muga hano umwana avuka akagira ubwanwa akagira imvi atabonye ishuri. Centre de santé utari kinebwe umwana wese aronka ucandago. Adahuye n'abavyeyi b'ibinebwe bibigabo. Abavyeyi bose bibungenze bashaka kwibakira kwa muganga. Ubu no mu mpira w'amaguru ndavuga dufise ibuka 9 senetike 9 ibujumbura 2 mu Cibitoki mu Kayanza tuko turayishiraho mu kwezi kwa 5 zo twahejeje umukuru w'igihugu Ingozi yarashizeho imuhinga twarashizeho igitega twarashizeho muri Ruyigi twarashizeho ni Makamba rero nyumbani twarashizeho. Mu mpanuro yatanze Nyakwubahwa NDIKURIYO yasabye abenegihugu guhinduka kwijukira ibikorwa kwihinumbero mu ngo
kugira ngo biteze imbere kuziganya kugarukira indero y'ugwaruka kwirinda indwara zitandukanye gukunda igihugu kurondoka ku rugero gukingira ibidukikije n'ibindi. Abarundi turashaka gutera imbere nabagije ukuri kandi bose barabitwifuriza mugabo bavuga bati nimuhinduke mwitwara nabi. Ibintu byinshi ntitubikoresha neza. Umuntu avumanya ukiyeri hakamesa impuzu ni ngorane n'urugamba muga pole pole. Rero twege n'umuntu Nkenguzamateka tubanze kuvyiga twaba tuti burya ikintu twohimiriza nuko mu rugo hoba intumbero y'urugo umuntu akagira iyaja namantanga karorero iyo ufise iyo uri kuraja ufise intumbero y'ukuraja naho bagakareka mu nzira uvuga uti ndacerewe ndakurondera mpejeje tuvuga tuti muhira niho hakenewe cyane kandi bigenda babwiye Nyakwubahwa rindira amatora here apana ibyo kuja mu biro tuveyo twicara aho twicaye hose tuganira ingene twohinduka tuganira ingene twiteza imbere tuganira ingene kintu cyogenda ndababwije ukuri igihugu tashobora n'amahingurira 200 tuvuganye tuti Mishiha haramera dupange ku buryo abana b'imishiha bahize amashure baronke n'ihinguriro dushobora koramwe muga murabije inama kabisa mugahinduka mu rugo niho tutaje dukeneye kwa mama kwa papa n'abana umuntu akagira abana apana kwihuta kuvyara ugashufisanga wavyaye beshi udashobora no kurera ukitonda wihutira iki uvyaye umwe ukamukaraba ko yambaye ikirato ko amasa neza ko agiye kwishura kavuga uti uyaragiye kwishure ndamurihira kandi afite amagara meza reka ndondera wa kabiri umwaka ca muri secondaire undaje primaire undi agacavuka wa gatatu ukaraba yuko aburi kuravyara uri kwabarera. Hariho gutandukanya ibintu bito n'ibintu bikuru ibintu by'igihugu ibintu byo hejuru n'ubundi buto ntangorane mugabo kubwira bene igihugu uba bene igihugu bose mu gihugu barakanura bakubwira ati iki ni ciza iki ni kibi kiya ni igihugu kiya ni cyana kiya ni igihugu kiya ni cyana nakarondera kijya none agomba kudutesha mu ntuze byose